kubera iki ku muntu ashobora kuba yaracikiye intege ho guterera imbere mu Burundi bidashoboka kuri we uwo muntu uyu ico namufasha nuko nta gihugu na kimwe Imana yaremye amahigwe yacu yashize mu bindi bihugu amahigwe y'igihugu ari muri nyagihugu nyene abarundi bavuga ati mu Burundi nta kigenda bakagenda hanze barashitse Chakurungu umwaka uheze ati naguza agaparcelle mu ijabo ni bien mu myaka 5 ubu mfise bwiza jabere hariya biraryoshe twese ukaza tuvuga ati eba kuja mu hanze kombe birungura sinanse nivyo ngura mugabo mfasha uzufata uyu mwanya uvugane n'abantu baba hanze bakuguruke babwiye ati none ukora iki hanze kugira ugura ibi bintu abazokubwiza ukuri no mwe kwijana me kubera bashitse mu gihugu ca Canada Amerika Iburayi na hehe bafise deja kwemera ca gihugu barishushanyije cyane na bene ngaho ku buryo bara develop esprit patriotisme kusumvya bahavukiye abahitwa vyaroroshe ko ikintu cyose bakibona mu opportunity umubwiye koza bapfuye aboza ryohewe umubwiye gukubura ibarabara ari kubura gusumvya uwahavukiye nyeneho wamutuma tumviriza koropa matware narabwe ati impano yo koropa amazi sinenzi ko ndayifise ati cije ciza no kumpa amafaranga parce que derrière igihugu arimo yamaze kucemera hariho ku accepta numvise gatoya no gukubura bisaba certificat wemegwe ko wizi gukubura Amerika yo iranabikwereka naho baguha akazi ko gukubira inize ariyo formation bagucisha mukacuronka certificate gukarifya kugaruka gukora kuguhindura wewe yo bari mission impossible mugabe ico ndisuye jewe ndasha kwihindura nkahinduka jewe ubwanjye nije fise urufunguzo rwajewe guhinduka muga guhindura abandi aho naho n'abapatiri n'abapasiteri baragerageza ariko abasoma turacabuzuranye abicanye baracagendagenda baracari c'est pas parce que impanuro zidasohoka mugabo decision yo guhinduka iri personnel kandi gerageza kubivuga ngo umubabaro wo kuba wa wundi nyene urengeye mu mubabaro wo gushaka guhinduka ngo niho guhinduka kuzoba jewe nk'umurundi ntarababazwa n'ingene Burundi bumaze imyaka 100 tukiri babandi nyene twitwa na uyo mubabaro utaraba mwinshi hamwe mvuga ati trop c'est trop j'en ai marre then wa mubabaro wo gushaka impinduka uzocuza hama abari yongiramwe parce que uwo kuguma wa wundi wandambiye ntaho nkene ntaho ngishaka uwo guhinduka rero ufata kibanza canja mwihinduka rero sinzi ko vyo tuvyumva ko ariko na développement personnel ukana gukora niyo bihera erega c'est l'homme qui est au centre de tout changement nimba ntarababazwa nuko kuntu mbayeho uvuga nta minduka n'imini nta minduka ifoko d'abord nanka d'abord ubuzima mbayemo benshi rero nivyo bacuvuga solution bacafata ndasotse gihugu ndagiye kandi imbono canke vision canke indoto ubona ibintu amaso yawe atabona usinziriye atari ko arabona ubona ibintu twebwe rero iyo uvyutse mu gitondo ni kangaye wizere ivyo wabonye mu ndoto ni kangaye wizere ivyo wabonye muri vision umaze kugurura amaso umenga realite niyo vyose de manière générale umuntu avuga igihugu ciwe neza bamwita umupatriote mais mu Burundi niho honyene numvise uvuze igihugu cawe neza batakwita umupatriote bacaho kategoriza no mudede no munyamugambwe none nijyari donc kugira nsimba umunyamugambwe data wanje nta mugambwe nkunda foko mvuga Burundi nawe kugira ucunya provati wenza hama amaforum tuze turayahuriramo l'homme de changement gerageza bandanye ibi bintu ni vyiza turabishigikiye habarundi akajyo ko kwiyagura mu vyumviro no ushobora guterera zo zaraterera hama muri Amerika turabikurikirana cyane ko gukora ndabaza ko abanyamerika bako baranyumviriza bavyumva kandi mu bandanye mu muterero ko mushoboye abandanya bikora neza kugira ngo bikora ngarutse kuri ca kibazo cawe rero naba example y'umuntu mugana agashaka kubwira ko bose bakurikiye iyo movement n'aba missionnaire bose bavuga ati ujya mugabo baratujyanye ibintu reka tuje kubaza akabakira kubera arazi yuko batumvikana na masaso bo barayakora hariya bararasa
aravuga ati n'aba missionnaire baje mu gihugu aravuga ati mwaba missionnaire mwe je mfise politique nge n'abantu mbana nabo mwe muje kwigisha Imana ndababwiye ikintu kimwe aba bantu barazi Imana hariho bandu w'Imana bahavyara Imana bansengiyumva bariho no kuvuga yuko abarundi bigiye cyane Leopoldville barasenga bari bazi Imana ye ati rero ko mubazaniye igitabo ntibasoma ndabizi nimubabwira amajambo yose yo kurari muri ico gitabo ahubwo fata imirongo imwe aba ariyo mubigisha mubabwira ati kuba umutunzi no kuja mu ijuru n'ibintu bitandukanye hahiga umworo kuko ari wazobona ubwami bw'ijuru umurundi acafata iryo kuba umworo n'ijuru biregerana ati kumutunza aja mu ijuru ni nk'ingamiya guca mu zuru y'urushinge abigishe donc fata ya mirongo idufasha twebwe ababirigi kubandanya tubana twegeranya ega ari ibihugu bimwe abadagi batanguye bacaho bakasanga abana bako bakina tudiyama urana diyama niyo bakina nk'amabiye muri Afrika umudaga ati Tete bino vyana bidatahura ivyo ari byo ati yu mu nyuma y'icyo bakora baje bazanye ivyirore byo kwirabamo ibiyo akabwira umwami ati umpaye utwo tubuye akiriki kigume wira umwami akaryoha ingene yibonye ati nuko nsa kera biraba mu mazi amwe boza isura niyo biraba atamuhakana acashariza bakagago échange y'ibintu yari diamant contre ibiyo ivyirore none nubona ko gushika nuno munsi biki ako kantu je nawe tugiye tukaraba ako kantu two tubona none muga iki kibazo gihari uravye imyaka koko tumaze uravye ko barabihisemwo harimo nabize barabihisemo kandi umaze kuba incagwe ngo uraje kica kiba umuzungu aca gutwara kuko akugumije muri aba bantu batize azogaruka n'abatize babizi uhava baguma ega tuze turumva iyo haba il est vrai umuntu aba afise ikibazo ciwe cyo bwite sivyo ubukene buranyugarije none eka ndakubaza ni gigi gicemeza umuzungu kuri incabwe nibaza ko oya ni gwa rupapuro yagusavye oya sivyo ivyo nuko bari byo bahendesheje uranahura ubwo rupapuro n'indi systeme yadushiriyeko yo gutumwanya muri ibi sindiko ndavuga education nabi sivyo muri bajya bose nta numwe yaciye muri ivyo turiko turavuga je mbana nabo je ndashaka kubwira sivyo je reka ndagwe umugore wanje n'umuzungu sivyo sekuru wiwe kuri papa wiwe yakoze indege zitatu ategeza aja mu ishuri uranahura baba mekanisiye b'abakonesero mu buyenze ducako genda ubaza amashuri bize ucuze umbwira mugabo rimwe n'amaeroport iyo vyanse hari nibo batumwako kandi harimo abaminuje muri za sivyo ndiko ndavuga erega tuze turibuka ikintu na kimwe l'expérience yaje imbere ya science ce n'est pas la science yaje imbere ya expérience twibuka aho byose vyahereye ubumenyi Imana haye abantu baragiye ngaho babukuramo ikintu science ciza kuvyandika gusa ati turavye ingene yagize ibi kavyandika twasanze gukora ibi ari ibi yakoresheje ngiyo donc bafashe kubikorwa vyari bihari kugira batanga inzira yo kubishikako uno munsi dusa n'abizera science gusumvya expérience tukibagira que c'est l'expérience qui a donné naissance à la science ce n'est pas le vice versa ce n'est pas la science yatanze expérience tuzo twibuka aho vyose vyahereye sivyo rero tugaruze ko kiya kibazo bavuze ni kibazo kinini kibize vyinshi donc twe nk'abanyafrika ni giki kidushitura kuja hari iwabo nabo bariko aha icambere kidushitura nimbonesha kure uramaze kubona ko ikintu ubonye kuri televiziyo ucizera gusomvya ikintu wabwiwe yego uramaze kubikora kuko wakibonye arakwereka tumviriza nunkubisa bikaja ngaho je reka ngaruka ku kintu kimwe n'umuntu umuntu yemera ivy'amaso yamweretse apana ivyi ubwenge bwamubwiye ndabisigura gato hari ico bita mu Congereza niwe bivuga neza sight and insight sight no kuvuga la vision y'amaso insight ni imbono
bya bindi yunagirwa n'ivyiyumviro bya bindi kandi imbono canke vision canke indoto ubona ibintu amaso yawe atabona usinziriye atari ko arabona ubona ibintu twebwe rero iyo uvyutse mu gitondo ni kangahe wizera ivyo wabonye mu ndoto ni kangahe wizera ivyo wabonye muri vision umaze kugura amaso umenga realite niyo vyose sivyo uno munsi hariyo yamantuze y'amapare ubona ibintu biri virtuel sivyo sinzi ko umaze kuyambara iki utarayambara uzuyambare utwenge gato nubona ko duhagaze ngaha turi kiri garden urabona ko aho wicaye ari ahantu heza mbwa ndacambaye gusa gutya kica kinzanira image inyereka yuko nicaye muri espace ndi mu kirere kandi ngize pa imwe gusa nkava handi cankoroka ubwenge bwawe bukakubwira tekira kubesha wicaye kiri garden kuri ya ntebe nindiviriza n'ututuru turiko turaba twakiri garden yabugurura amacupa uravyumva mbwa kubera ivy'amaso ariko arakwereka muri apare umubona umenga ivyo uri kurabona nivyo vy'ukuri genda rero uri abantu bacambaye batanguye gutambuka babona umenga iryamanga kuko je ihagaze ngaho irakikwambike umenga igutwaye muri espace igutwaye mu yindi environment igutwaye mu kindi kibanza muri ico kibanza kakubwira tumviriza iki kiraro kivuye kuragwa canke kakwereka ikintu ingona canke ingwe ivuye hari igembo gusimbireko muri vya bintu me wewe ubwenge bwawe bwati ntubeshwe wicaye muri kiriri garden wanyoye amustere yawe nturahaguruka urumva iki koresha rero ubwenge urege gukoresha ivy'amaso abona hari umurongo rero wa Bibiliya mwiza nkunda ngo we don't walk by sight but we walk by faith ngo ntitujana n'ivyo tubona ngo tujana n'ivyo twizeye umukristo ntagena n'ivyo aboneje amaso agena n'ivyo yizeye so kwizera rero kumenya nizeye ivyo nabonye muri ya mbono nje gutuma iki gihe tuko turigishwa ibintu vy'imbona kazoza umurundi abira umenga ni cyakintu bamwambitse mu maso et pourtant imbona kazoza c'est une vision iba vision réelle ryari je nawe dufashe umwanzo tukavuga ati iyi vision je ndayize par rapport y'ibi ndashaka kubishika par rapport y'inzira ndashaka gushika hariya mugabo gatsanga bamwe bariko baravyenterprete ukundi ni vyanaka ni vyaba ni vyabariya si vyaba si vyabariya ugasanga twese tuko tubifata nk'ukumenga ni cyakintu batwambitse mu maso so nico gituma rero bigarutse kuri ca kibazo babajije ifoko kiye kibazo ngumanda yigarukako Afrika barundi gusa les africains Afrika harageze yuko yandika histoire ya Afrika les africains bandike l'histoire de l'Afrique ni dusubire kureka abanyamahanga babe batwandikira histoire de l'Afrique ngo le Burundi c'est un sol pauvre ça ce n'est pas le Burundi qui l'a écrit so Burundi yavyanditse sifo gutahura mugabo eske ari umurundi aratwandikira histoire yo muri Israel hari umurundi urabona atwandikira histoire yo muri Amerika aca avuga ikintu nabi hama kijya gitabo kizoshikahe ni Amerika nyoni zo mwirukako il va falloir yuko Burundi d'abord muri chambre scientifique ya bibliothèque igira correcte ivyo bitabo vyose bivuga Burundi nabi mu bire ibigure bigarure donc hariyo démarche yo kwiyeza nibaza novuga kuko majambo maze kuba menshi mabi rimwe giza ntaco bari kimaze kandi abantu bati bakavyizera kubera nta yindi source information bafise mu Burundi nayo nta media nimwe dufise yoja guhangana n'ivyo bihangange vy'imedia hanze ayihari tuvyumvikana rero umaze kubona umuntu aguteye bombe ntutera amashugwe iyo ntambara irahera itaranatangura mugabo igituma ubona Uburusiya buhangana na Amerika nuko umwe ateye imisiro ndatera yindi atavuga ati redega ziradushikira ni sawa twese razumena me utere bombe undi agacavuga ati yo mutubabarire iyo ntamba yaheze itaranaba yaheze sivyo so twebwe ifoko tugaruka hano uvuga ati okay Afrika bimeze gute nigiko umuzungu ariko arabona jewe ntarigera mbona parce que wawo ndi yumvira kuvamo agafata indege akagenda ndamwibutsa ntiye ndege nyene gutwaye izanya abazungu muri ico gihugu uvuyemo none ngarutse kuri ya shosho naguhaye ni kubera iki wewe nyene inzu wugurura inzu ugasohoka ukagenda ukumva yuko ugiye usize umuntu akwinjiriye mu nzu uzi neza ko iyo nzu atayibamo atari nagwiwe kandi ushobora no gusanga umuretse uko wasize atari kuyisanze wagiye ayo kugiye n'amahoro umva ukomeye umva ari sawa ngabo none muri ko muravuga ibi
ku bantu bari baradukurikira bavuga ati none we ko atubwira ibi kandi aba mu mahanga none ubu twicaye ubu je nawe twicaye uri mu Burundi ni nawe ukorera ndabona imirimo myinshi ukorera mu Burundi uje abantu bagenda ndababwira ugenda ari ukuntu ugenda ni bangahe bagiye bavuga ati kakavumi ko mu Burundi ndasezeye Burundi ndasezeye ndagiye uri umurundi ugifise inshuti n'abagenzi mu Burundi ugafata indege uvuga ati kiraro canja bukanye ndagiciye sinzogaruka uzi ko bangana abo bantu igaratandukana aho ndavuga ati ngiye ukarisha ubwenge arasezeye ati ndagarutse mu makanya umwaka umwe 2 3 5 10 ndagaruka bavyeyi kera baja gupagasa baza ko ba divorce yasezeye umugore n'abana ati hariya niyo kubutse ngiye gupagasa umwana atangura gupanga karere ryari papa zogarukira azosanga ameze gute umugore ubaza ko yari divorce rya hebo tabaragenda bakamara amezi projet yabajanye iheze bari bazi ko tazogaruka kujya yagiye bari babizi je ndibuka kera papa kiriho yatwara zabi kamivyi Mombasa kagira amaturu Mombasa Bujumbura tuzi ko papa aduze ruguru no musi twatangura gushima Imana ati indumbaswa zizoza amakaraza hitana imikate n'ibyo tutayigara tujyazoza biza twaritegura tuzi musi kwazogaruka atazogaruka nka wundi yagiye kakaboga yazana inkoko imene ibintu byose yahitana muri yanzira bizimbutse inzu twatuba muri Edeni ingyaze waje yarijya nawe kubera iki ku muntu ashobora kuba yaracika intege ho guterera imbere mu Burundi bidashoboka kuri we uwo muntu oyo ico namufasha nuko nta gihugu na kimwe Imana yaremye amahigwe yacu yashize mu bindi bihugu amahigwe y'igihugu ari muri nyagihugu nyene harija muri Bibiliya je ngunda gusoma Bibiliya cyane rivuga ngo umutunzi n'umwori ico bahurijeko ngo bose baremwe n'Imana bafite mwemu bose baremwe n'Imana kuvuga uwabaremye n'umwe umutunzi n'umworo bose ico bahurijeko ni Imana yabaremye ngo ariko ngo bose yabahaye amaso ukuraba ni kubaho ugenda vye rijya shamba mbonike umu architect abantu bakamaze urazi ico bakora baza mu kibira bakabona site aho bahagararanye babona ibiti uwundi agatya ndabona ibarabara ryorezo rizocanga azoja gracier amabanka muri nyashamba uwundi ariko arati uyu muntu arakomeye jeko ndiko mbona ibiti abona ibiti n'amahwa gusa urazi neza ko kugira inzu ni inzu twicayemwo kugira je nawe twicayemwo hari uwa yiyumviriye hamara nayicapa sivyo none umunsi yayicavye hasaguta je nawe twicaye hasaguta ridasanzwe n'ibiti n'amabuye adasanzwe ariko kuko amayimaje yo ngaha wana urayabuze no nayo kurondera nkayabwo muga hari umuntu aciye agenda aricara uratahura abantu baba bafise ijya logique uvuga ati turakenye bari bicana n'ujya mwanya umwe akabona kiriri garden ku musozi akabona kiriri uwundi akabona ishamba nyene uravye nabi n'inzoke gukomora ugapfa no kuvuga iki dutegeza kugira mind y'umu architect ubwenge bwacu tuzakora nk'ubwenge bw'umu architect hamuhagarara imbere y'ishamba ukabona ibarabara zitatu zibisanye sivyo wagenda ahantu aho umwanda amazirano kari probleme tira kahabona izine ihingura ifumbire mu butere ni bangahe gira sondage ni bangahe bazi iyo bafrashije tware babi Bujumbura imyaka itari munsi ya 20 iyo fyonze tware tajya bigire kuye aho bija ninda maze kuja eputa ni kibanza kinini kiri bien organisé kiguma cakiri muga umunsi wa mbere nahashitse niyo munsi mbona izine hajya abandi bifata ku mazuru wowe ukabona amafaranga yego n'umunsi tugira marche ya assainissement twarasavye ati marche herere hajya kuri rya Ntuzongera kuri rya centrale niko tuyita centrale yose ihuza vyose ijya kuri jewe ni nka minere mugabo donc abantu kenshi basoma ibitabu bari mu bantu buguruka ubwonko donc bagira amaso atangwa ko nivyo batabona cyo kimwe n'abantu bakurikira ama documentaire cyangwa abantu batembera nkamwe mwavoyaje mu gatembera ne umuntu atiriwe aravanga kugira ngo atawure ko akikujwe n'ama opportunity ibintu yo vyaza amafaranga
umuntu abigenze gute gabana abigenze gute ubu abimenye gute kuko ashobora kuba akikujwe n'ibintu byinshi byomufasha mugabo aho hantu ashaka kuhava ahubwo urakoze cyane kuri bwo kibazo uramaze kubona wicaranye n'umurundi fatu ari we wese peu importe cadre arimwo ivyo akora n'ivyo arimwo fata mutunzi n'umworo muremure mugufi wirabura no wirabura kurusha ukicarana nawe ukamubaza igihugu mu Burundi ubona gute tutabanje kuba politiciens bagose bikomeye cyane urazi ko mu isi yose ga l'homme de changement kandi foko ndakavuga kumva mu Burundi vyarantangaje urazi mu Burundi uno mose umuntu domaniye general uvuze umuntu avuga igihugu ciwe neza bamwita gute mu buzima busanzwe mu patriote urakoze bahwita mu patriote uri umunyamerika ukavuga Amerika neza no mu patriote uri umushinwa ukavuga no mu patriote mu Burundi uvuze igihugu cawe neza uraje ko bakwita umunyamugambwe uri kutigisi aho kantu karavugwa cyane akora byumva yego uvuze Burundi neza nk'Urundi bakwita umudede yego none igihe ari definition ya patriotisme yahindutse ko igihinduka igeze mu Burundi aho kantu nunga haruguru mu Rwanda ndakunda kubona twatebe aho hantu twatebe bihaba ariko baratwumviriza kwiyumvira kidogo de manière générale umuntu avuga igihugu ciwe neza bamwita umupatriote mais mu Burundi niho honyene numvise uvuze igihugu cawe neza batakwita umupatriote bacaho kategoriza no mudede no munyamugambwe none nijyari donc kugira nsimba umunyamugambwe data wanje nta mugambwe nkunda foko mvuga Burundi nawe kugira ucunya provati wewe sawa kuvuga igihugu cawe bigaruke rero kuri ca kibazo cawo mbajije rero ni nko gutemesha wicaye uranaho kuri ico kibazo rero nawe utaraba umupatriote utaraba umupatriote nta opportunity turabona aho hantu cyo ncambere icaka ndabwiye abarundi bavuga ati mu Burundi nta kigenda bakagenda hanze barashitse acakurunga umwaka uheze ati naguza agaparcelle mu ijabo ni bien mu myaka 5 ubu mfise bwiza jabere hariya biraryoshe twese twaje tuvuga ati eba kuja mu hanze kombe birungura sinanse nivyo ngura mugabo mfasha uzufata uyu mwanya uvugane n'abantu baba hanze bakuguruke babwiye ati none ukora iki hanze kugira ugura ibi bintu abazokubwiza ukuri no mwe kwijana me kubera bashitse mu gihugu ca Canada Amerika Iburayi na hehe bafise deja kwemera ca gihugu barishushanyije cyane na bene ngaho ku buryo bara develop esprit patriotisme kusumvya bahavukiye abahitwa vyaroroshe ko ikintu cyose bakibona mu opportunity umubwiye koza bapfuye aboza ryohewe umubwiye gukubura ibarabara ari kubura gusumvya uwahavukiye nyeneho wamutuma tumviriza koropa matware narabwe ati impano yo koropa amazi sinenzi ko ndayifise ati cije ciza no kumpa amafaranga parce que derrière igihugu arimo yamaze kucemera hariho ku accepta utaremera igihugu urimo uvuga uti peu importe qui namaze gucemera dans un premier niho les opportunités zitangura kuguruka no kuvuga iki kuri uwo vyankire rero nga mu Burundi dusubire handi kuko irevu urashaka kumbwira ati tieri gitoro carabutse biragoye ko umuntu wabusha hari ikintu cantwengeje nga mu Burundi naragiye ahantu gutondera igitoro kugira mbone stress iri kiraba nibisigaye vyose haza abajene bashika kuri 5 batera induru urumva baratera induru trawuterero mudugarererere cyo ndavuga nti ils ont raison tumaze imisi 3 ngaha dutonze nushaka kuducako baranga homme de changement ndabaza ni none mwebwe none kwiki maze turajura umutonda nga twe imiduga yacira inyuma umwa cyane hari rohanda ambwiye ati oya aba bajene bamanga kuri station kugira batera kaguma sivyo ngo ntibarashikirwa imiduga yabiri inyuma ngo ico twokubwira nta miduga bafise ngaha ngo mugabo izi nduru zabo ziratuma wowe warushikiriwe kwera induru z'abari nyinshi ubaha 5,000 10,000 kugira bace bahora
kuko nibo bashobora guhabwa ayo mahera nyene umuduga bakawushirako bakawuterura bakawukura ku murongo bakawuterura n'amaboko cyangwa bakagushiramo ibibuye mu ipine ntubaceko kuko ugasanga ayo mahera arishwe umuntu yari nyuma yawe yabwiye ati urya mu nave abo baje nabwiye ati no c'est pas possible abo nta n'imiduga bafise aba baramaze gucreate ikindi kiraka muri station aha nyene bo baza ari gutera induru kugira induru ubonye zikurengeye ucubaha makenya bace bahora bace barindira ugukurikira gutyo navuga ati urumva igitoro cabuze bamwe baratonze mugaro nabandi bamaze kubona opportunity y'akazi muri bwabo bande no bamaze kubikorera ko nyene so ugaruka uvuga ati okay comment est-ce qu'on peut développer l'esprit de patriotisme muri bibazo ne effectivement kuko nugerageza kubijamwe avuga ati reka ngerageze ndabe ngene no kwa justa acahura nonde avuga tumvirize oya ntibigende ku murongo ko bigiye ku murongo ncambura jewe ari tayari kukwereka yuko bitagenda neza kugira yandura abandanya itera hama gumero nka twatundi haro abari satisfait n'utwo twapembeye Erega jengo ndaguteza abantu nti ikibazo gisigaye mu Burundi ntikiri mu mabarabara ubu kiri mu nzu mu mafamiye aho umwana nase batagihuza ivyumviro mu bijanye n'ibiriko biraba mu gihugu irevure umwarira gutya ugasanga peut-être papa we nta problème y'igitora afise mugabo umwana ari muri situation yaho kweri amadira arimwo vyamukwamishije ko yatagitora papa we bafise ururimi rutandukanye cyangwa ugasanga umupeti ari muri projet paeje ubuzima burabandanya bamuhaye ingurane ariko aradevelopa wa muvyeyi nawe kwamurabira ko atega ivyo twarabigerageje ivyo nazo muzoshikako umuvyeyi we yari kumutera intege niwe ariko arazimuca abo bantu rero iyo conversation yayumva fata Claude afise papa we yitwa Isidore peut-être afise amacungu menshi y'ubuzima hama Isidore yaragiye ariyungunganyagira akantu paeje mu amafaranga aragenda arunguka sivyo umupapa bakamuraba dolwa ati none nkayo mahera afashe uzoyishura ikiwo umwana karinjira abibwiwe n'umuntu yari sanse kumutera intege kandi yizera bashaka kandi umwana akavuga ati none papa none nubona ko ndiko none bari abanje banyizera wowe kwereka ibiko birateba ega izo kazi rari umwana kazobaho n'intuntu akora kandi atera imbere umuvyeyi yarambwe ateka ivyo n'ubundi uteye imbere bazoza babigutwara no kuvuga cyatangwa gupfa spirituel uramwishe donc wabuze no guhora basi ufureka hakudekuraje ufumuhora umwana avuga ati umuvyeyi ntaca avuga basi avuga ati aze guhore kutavuga mugaro wabajanga bakavuga ati reka dutwaragerageje ivyo ntibizokunda n'aya ma projets ya paeje n'akanya gato nawe utera imbere mwana abo bantu bariho je ngaca mvuga nti societe yo mu Burundi yabwo twanaramba uwubaka n'usambura barabana mugabo none keshi ibintu bikunda gupfira muri ivyo byo guteza imbere ivyiyumviro bitango ni changement de mentalité mu bihugu murimwo usanga bafise ubwenge bukunda kubona ibintu mu buryo buri positive twe natwe byinshi biboneka muri negative hakogwa ikidonga abantu bahinduke bigenze d'abord guhinduka ni novuga ni decision umuntu personnel jewe aro nkunda gutera inkuru na madame yo dushitse ntitwumvikane mu bintu byinshi ari jambo rimwe nabandamubwira arabwira ati kuguhindura wewe yo bari mission impossible mugabe ico ndisuye jewe ndashaka kwihindura nkahinduka jewe ubwa nije fise urufunguzo rwa jewe guhinduka muga guhindura abandi aho naho n'abapatiri n'abapasiteri baragerageza ariko abasoma turacabuzuranye abicanye baracagendagenda baracahari c'est pas parce que impanuro zidasohoka mugabo decision yo guhinduka iri personnel ari n'ijambo nabonye Jezi yavuze yuko icica umuntu ni kimurimo donc kimuvamwo ikimwica ni kimuvama si cinjira ivyo rero kugaruka kuri changement mentalité si kintu non plus ushobora ngo ejo mu gitondo tuzovyeka vyose vyamaze kuba mata ari sawa no kugaruka hahandi uvuga ati umwe no yambwiye ati benshi uzubitahura tout le monde arakeneye changement sivyo aho genda umuntu wese ari mu gisata ca politique économie mu bikorero twabo tout le monde veut le changement sivyo umuntu wese ashaka impinduka mais personne ne veut changer sinzi ko ntawe ico navuze twese turashaka impinduka kwiririmba muga nta muntu numwe ashaka guhinduka none baza ko changement ihera si mu muntu gacuti yego ngo kitarahinduka muri wewe
ntikizohinduka mu ruhande rwawe. Yeah. Niko vyama bigenda. So le changement il est interne. Ibi bintu vyose ni résultat changement interne. Ibihugu vyose vyahinduye ivyiyumviro vyahere kuri jewe Thierry, wewe l'homme de changement, Claude, Miburo, Anastasie, nibo bavuga ati trop c'est trop. Hakacavuga ijambo rivuga ngo uburemere canke navuga uti ngo la peine kangerageze mu gifaransa kugira benshi bavyumve no mu cyongereza ndazagucishamo ngo until reka ndavuga mu cyongereza ngo until the pain of remaining the same is greater than the pain of change, then one can change. Ngo jusqu'à ce que kanda gerageza kubivuga ngo umubabaro wo kuba wa wundi nyene urengeye umubabaro wo gushaka guhinduka ngo niho guhinduka kuzoba. Jewe nk'umurundi ntarababazwa n'ingene Burundi bumaze imyaka 100 tukiri babandi nyene twitwa na uyo mubabaro utaraba mwinshi hamwe mvuga ati trop c'est trop, j'en ai marre, then wa mubabaro wo gushaka impinduka uzocuza hama abariyongiramwo parce que uwo kuguma wa wundi wandambiye ntaho nkene ntaho ngishaka uwo guhinduka rero ufata ikibanza canja mwihinduka rero sinzi ko vyo tuvyumva ko ariko na développement personnel ukana gukora niyo bihera erega c'est l'homme qui est au centre de tout changement. Nimba ntarababazwa nuko kuntu mbayeho uvuga nta mpinduka n'imini nta mpinduka ifoko d'abord nanka d'abord ubuzima mbayemo benshi rero nivyo bacuvuga solution baca bafata ndasohotse gihugu ndagiye ariko akabona umenga solution iri mu gusohoka ujanye n'ubundi bwa bwenge bwawe nawo mutima wawe ushitse yari urazi kica kiba ega nuko batabibabwira ushitse yari babwira tumviriza kumanuka indege uvuye mu gihugu cawe ngo nuko umanutse Canada ntibikugize umutunzi ala seconde haya hariyo etape rero peut-être ya indi utigeze ufata uri mu Burundi ivyo cyambwira abantu mugabe iyo bagezeyo barahinduka ikihinduka ni giki washitse uno munsi reka ndaguhe scenario biba rero jewe simvuye Bujumbura ariyo Paul Mercure dada ndafashe Ethiopia ngeze Ottawa abarundi tuvukana canke tuzinanye barantegereye ugize imana sivyo uraza bagutwaye bagutwaye aho baba yego sivyo gushikaje nturaba umutunzi uvuye uri mukene ugeze Canada nturaba umutunzi sivyo barakwakiriye barakuzimanye vya bindi kwakundi sivyo umunsi wa mbere uraheze mwejo mu gitondo hageze mumwe muri babandi aca gufata uko atereka ndakwereka igihugu rimo amabarabara kayabona bamwe bamuronka n'amafoto ati twashitse bagutwaye ahantu heza yicaye uyo si umunsi wa kabiri aho ni babandi b'inshuti bashika magara sivyo umunsi aho yafashe indwi yose kuva wa munsi washika yandwi iheze yakweretse ahantu umunsi ugira gatatu mwafashe rugendo rurerure yagutwaye akwera ati umviriza uribuka ba Claude baje kera akora hajya rugendo akora hajya donc nga rero aha twe twikundira ututuntu kwera tamwanya dufise kwera akazi ntiduteka muhira ahubwo no sivyo indwi iheze uracanga kubwira aje turahejeje ngo masubire ku kazi nafashe indwi ikonje kugira ndakwakira mwisomeni wowe ufise ibibazo nk'igihumbi n'ijana ati none ndetse kuko kuryama biraguga ariho abaryama rero bakavuga ati bashikiye hano batariye inzu indya zihari urazi kimurambira cambere kudasohoka no kujya mu mwanya munini kuko abandi ntimugumana ngo ibi byose tugira mu Burundi ngo rigara bijya ntabihari yasomene yisacrifice yakubwiye vyose ati ngaho gishika ngare benshi baca barondera ubuzi gutya ubutarondera acaja mu arakwereka inzira ugaca usanga rero l'homme de changement vya bindi nyene utashatse gukora mu Burundi sivyo nivyo wabaye obligé mu gihugu c'amahanga wacuvuga ata ariyo ifoko nigishwa nga baranka kwigishwa bazi ngo barazi niyo problem cyo ncambere none no kuvuga yuko nshitse ngaha nafise ibu bumenyi ntaco nzovamwe ntaco uzovamwe numvise gatoya no gukura bisaba certificat wemegwe ko bizi gukubura Amerika yo iranabikwereka naho baguha akazi ko gukubira inize ariyo formation bagucisha mu gacuronka certificate gukarifya kugaruka gukora no seulement bakabwa ati nayo uhembwa ariyo 35% ya tax tegeza kuri hako donc
bijya nyene ijya ritme kwa kundi nyene wanse kubikora mu Burundi nivyo uri oblige gukora hoho ntuzorira ngo so na nyoko bakumve uri kure ya tout le monde umuntu akajavuga ati naho no bikora hariya petete ntawumbona ngo ntwenge aho kantu nyene uko biri kose bavuga bati nkoza akantu kakinjiza amafaranga kandi nta n'uwuntwenga aho kantu nta wunzi antwenga none umuswahili yavuze mu Giswahili ngo muzara ukazi kufa maskini uracho bivuga ngo umuntu wese agaya akazi ngo apfa ari umworo jewe cyo ndagutwara muri context y'igihugu turimo atari ivyo mvuze ivyo wowe wiboneye ni bangaye bagaya akazi ngaha si benshi kanjote ari gihe umuntu araba ati je narize voilà yagaye kandi kubera shaka kariya ugeze hanze ivyo rero ntashoye bihari nico gituma ugiye mu matware tuzobona abarundi bako barazikora muri za Canada Amerika kandi baryohewe kandi ata problem ugiye hehe ugasanga bariko barabikora uko nyene kandi baryohewe nta problem mu Burundi ntabishobora parce que papa wanje ni ministre sinagenda kubikora abana baba ministre genduraho ubuzima babayeho muri za Canada he yerega sinavuze ko arakazi kabi navuze ni kubera yemeye kuja mu murongo waho hantu vyaramwunguye donc ega kazi singombwe here mu mabiro hejuru nko muri McDonald mwora mwumva cyane badandaza amahamburger hari ukuntu ushobora kwinjira woza ivyombo mu myaka 2 ukabutwara iyo ntuze yose yego barafise ntuze systeme yo mérite uyu muntu ngene yoza ivyombo cyane uwo mwizeza ivyombo vyose vyo ngana uyu muntu ngene ivyombo vyose vyo ngaho ifata neza uwo mwizeza n'intebe nazo uyu muntu ngene ariko abikoranira uwo mwizeza n'amamashini nayo ugasanga muri 2 ans niwe muntu umwe uzi imigigwa yo ngaho gusumvya abandi ho cugenda kuri niveau ya mérite uyu niwe akwiye kuba manager nga tu deviens le manager winjiye woza ivyombo none ubwo burero nga ntiburiho bw'umuntu yatanguye ari umuzamu ahantu munyuma baramuha akazi k'ubusekiriti ndani munyuma bamuha n'urufunguzo rw'iyo nzu bw'ibyo biro ubu ntibuhari me kubera iki iyo bigeze ngaho umenga biragayitse bigeze hari umenga biremera uri wa wundi nyene bimwe ariko kandi ari bimwe l'environnement rero navuga ati tugarutse kuri cakene utaremera d'abord l'esprit ya patriotisme ureke guhindura ibintu uvuze igihugu cy'u Burundi neza hakwitwa umupatriote witwa umudede hindura iyo langage d'abord uhindura iyo façon de voir après tout le Burundi c'est tout un pays ni igihugu gifise structure nk'ibindi bihugu byose so kuja ngaho nijya uravuga iwanyu nabe ga mudashanja malgré bihaba kuko ntuvuge ko ari paradiso ngani turakumva uvuga iwanyu nabe ngo papa na mama sabantu nakaga waruzi yuko kanti so di Burundi ukavuga leadership nabi waruzi ko Wambere bagaya ari wowe ni bagaya bagira kuravuga bagaya wowe bo negeze gukora ikiganiro ntanga aho karorero badani hari gihe uri umwana none no munsi mu Burundi ho burya ari abantu bubaka batevye ugasanga yacaba ni wabo washaka dufate abavyeyi bashwanye nyinyana uje kwibara ukavuga ati kare n'ababwire basha ari ivyo mwaraye mutamenya burya vyaraye bimeze gukena gutya ibyo ni mare yo munato bivuga nakabanga hariyo naka kabanga tudakwiye guha amahanga uko iwacu bimeze et pourtant abantu bose basaba ubuhongiro mu ntuze winjiye muri irya cumba citwa immigration ugiye gusaba ubuhongiro barakwicara kaje bati tubwire igituma uhonze novuga ngo mpunze ibitegwa vyinshi dufise navuga ngo mpunze Tanganyika nziza dufise navuga ngo mpunze ibiharage vyinshi batugaburira imisi yose ifo kuzana raison ifadika bagomba banyice nico gituma nahunze intambara yateye nico gituma nahunze uteza kuzana amaka de force majeure asigura ubuhungiro bwawe kugira rero bakwemerera ubuhungiro nuko baba convince nta muntu avuga ati niki babaje rero ntakubesha hariho numvise yashitse ngaho hakurya gatoya c'est Belgique aciye muri zanzira za Serbie mu kwideklara yavuze yuko
ari we wenyine acitse ku icumu donc toute la famille bose nta numwe akiriho mugabo iwabo nifura donc la famille yose iraho mugabo none mwe nk'abatembera ni gute iyo umuntu agiye hanze yo declare icazi gukora nta declare ni declare nk'impunzi oya ntiwemerewe erega muri gusaba ubuhunzi bakubwiye ati wemerewe ubuhunzi n'umuntu abameze uko andero yibi nta buhunzi turashaka kugwa residence ukaba ngaha mugandero yi domaine impunzi n'umuntu abahunzi nambara umuntu abahunze conflit umuntu ayapartena muri categorie iri kiraba persécuté uyu niwe Nations Unies icifata kavuga ati uyu muntu arageramiye tumuresa capfa bacasova gutyo ande baba bizerega kandi wanashaka nugenda muri ya interview baba mupanze atahuvuze gutya ntuvuge gutya nturengana ntibabikwemerera baba bipanze bahejeje rero ngacangaruka il est vrai igiye cakera byari bigoye sino jangaho 4 jours ndavuga ati twamite Burundi bwa muri paradiso muga nkibutsa yuko uko biri kose tutahure kwanza hindagurika gibihe ivyabaye kera ivyubu nibizoza haro abantu bahereje kuguma muri kahise kugira abandanye ba profit ivyakubu sivyo hari umuntu atavuze yuko mu Burundi hariko harasha ari gihenomu atabivuze gutyo statut yiwe burefije cyo bayikuraho nawe umuntu azohagarika jya agishaka kuguma hanze agishaka kubayo agishaka kuguma ronka ama avantage y'impunzi umuza azovuga ati uburundi ni nyabagendwa akanari sora rikarenga bakavyumva abesheje nabo abandi bibaza yuko ariko ageramiye bagomba bamwice bamureko ejo mu gitondo uzoza umubona murenga kuri aeroport so uyo muntu ninjye ari witeze ko iyo langaje izohinduka mukanwa kiyo wanashaka na OIM irafise prime canke bushimwe baha abantu bifuje gutaha OIM irafise programme abantu bashaka gutaha iwabo ngibi ibintu tubatekerera bizotuma babandanya ubuzima neza barabizi mugabo tellement kwera ngene vyamyemera bavuga ati les avantages ziri ngaha bihagaze mu kuvuga igihugu nabi kuko umusuzo kivuga neza za avantages zohagarara la seconde none nige ari uyo muntu sha l'homme de changement azohindura langage uyo niwe tuciteze yuko azotuvugira neza ejo kandi ubuzima bwe budepanda ku kibi ariko avuga ku Burundi biragumye birumvikana nijo gutuma rero tugarutse muri context turimo je novuga nti uburundi burakeneye generation shasha burakeneye cette nouvelle génération gutahura d'abord ivyo bakuru bacu abavyeyi bacu bakoze hama dufata inzira itandukanye kuko ari umuvyeyi yakuvyaye ari mukuru wa kuruta imyaka irenga 10 ujya mu nje kuri jewe sakarero ko gufatirako irevre babaye mu bihe bigoye kuturusha maybe tubifate gutyo tubahe droit yo kubikora uko babikorera babeho mais twe ntitugwiye kubikora kujya mugabo donc la jeunesse nabo ikintu bariko rabura ni icitegerezo abaroro modo basa nk'ata bahari ndibuka gato tukira abanyeshuri babana batoya wasanga nk'abari bakunda ko tubaza mwipfuza kuzoba muri iki kadoza urutoki la majorité wasanga umwana avuga ati nipfuza kuba mwarimu mwigisha niwe muroro modo niwe muntu babona yambara neza niwe abona cyane mu buzima bwiwe nta numwigize avuga ngo ndashaka umugwiza tunga ndashaka umudandaza nabo twabona nkayo majama nayo twari tuzi none igivyo nuba abantu bakuze barabura abaroro modo bo ngaha mu gihugu bokwigirako je ndibaza yuko generation ya mbere ari twebwe ifoko duha abatoyi bacu iyo rezo yo kuta ifoko tubima rezo yo kuvuga twarabuze uburorero nico gutuma namambwiye ati generation y'abantu tungana urunganuro ndiko ndavuga hagati y'imyaka 30 na 45 pression nini ya kuri twebwe turi obligé kukubura inzira kuri batoyi bacu ndavuga ati le développement de l'homme de changement c'est ce que je vais faire kizo ko impacta mon petit-fils umwana w'umwana wanje sivyo bajya nibo umuntu ariko arakorera naho ifoko tuvyumvikana tubivugana nyimbo Burundi tukiraho turi no munsi nuko batwitangiriye imbere batavyigengejemo neza menanyi baje naho tuvyemera ko ariko vyagenza urumva pression turiko kugira ducinzira bajya batoyi bacu n'abana babana bacu abana bacu n'abana babo bazeva ibizo bidusaba ingufu zikirenga nkaje mfise pression double l'homme de changement ndayigwa
abana banje bafite double nationalité n'abanyamerika b'abarundi base mu Burundi n'abarundi bagize muri Amerika n'abanyamerika jewe nka papa wabo mu Burundi kuri ugo gwego sivyo nigiki nokora amwe mu mwana wanje ikibazo gikomeye cyo guhitamo hagati ya Amerika no Burundi urumva ikibazo ndiko ndakwaza hamwe mwana avuga ati nje kubahe Amerika cyangwa Burundi hamwe shwa igorana hamwe mwana avuga ati uno munsi ku mukanadiya Amerika nyimba babaho avuga ati sha Montreal ni sawa na New York ni sawa reka ndahabe hose sivyo le français américain Paris ni sawa na Washington ni sawa reka ndahabe hose donc embarras de choix nani njya nzo mwana wanje azovuga ati Bujumbura c'est bon Gitega ni sawa mais na Texas ni sawa akavuga ati none mbe agire embarras de choix abure ingene ihitamwo ryoroha kuri ubwo gwego nkaca nibutsa abantu mwari muzi yuko abanyaburayi aba jeune b'abanyaburayi kugira baze bafata indege bajabuke urayico bisaba abayitanze bidasanzwe avuga ati ngiye hariya internet nikora amatara acika kuri kamazi arabura sishobora kuronka bya bindi binyorohera ngaha kubera injayo aca bivamo ome mama Murundi avuga ati kuja hariyo mvira niyo option kuguma ngaho mvuga ni kuguma ngako ya nabworaniwe nta indi chance kugenda niyo nzira kuva nganga genda abo bana babiri iyo bahuriye kuri university imwe umwe yakuze ashaka kugenda undi yakuze adashaka kuva mu gihugu cye bicarane rero wa undi ni nayo generation ya diaspora no munsi wa undi atigeze ashaka kuva mu gihugu ciwe yigarana wa undi peut-être papa we vyarakunze aramurungika bicanye mu ishuri atangiye gutera inkuru mvirizo yo nkuru rero bega wo uvahe mvi Bujumbura mu Burundi yego okay none wowe nawo bahe je ndo mubiri nga Bruxelles none ndakubaza ico ni kibazo namandonga cyane kubera ko abantu bavuye mu Burundi badashaka gusubira inyuma uyo n'umwana w'umuzungu mu Birigi ariko baza umwana wo mu Burundi yahuriye wa mwana kubera kiri umwana aravuga ati ntidushaka gusubira inyuma no kuvuga iki ngoya we yarazi ngo baraba bahinduye kujya uva mu bwiza uja muri Rohero kubayo niko uva mu Bujumbura ja Bruxelles kuba mu mwana ntibiri ibyarose byinshi nk'ivy'umuvyeyi yavuye yaje mugabo bana babiri baricaranye ugaca usanga a la longue ujya mwana ni wabaye gwa gasore ivyo vya independent gwa gasore yarabaye mu Birigi yarahize ujya mwana no yaciye haba umuntu avuga ati je maze kubana na Gregory mu Belge nkumva ibintu byose yambwiye yumva muri sari wabo papa wavuga ku Burundi akaca binzanira parce que hariho ya échange cyabata okay bijya narinzi ko ari terambere risanzwe kumbe nibi barimo nibi bakoze reka ntaye nkwereke kacuronka un jeune de 25 ans 26 ans atangiye kugira des idées za révolution un pays comme le Burundi kacikuriramwo indépendance birumvikana est-ce que ico gihe cagwa gazore posez-vous la question nta bantu bamusumba bariho b'injyamunyu bari kugwanira indépendance mais kubera ko gwa gasore vyakunze parce que gwa gasore parle leur langue ico ncambere yaravuga ururimi rw'umubirigi yarapartage la culture y'umubirigi yarazi ingene umubirigi yumvira ibwina bw'umubirigi yara n'ivyo umubirigi arya arabizi nkaca nibutsa abantu basoma Bibiliya byari bikene ko abari Mose yakuriye kwa Farao akurana n'uwaje gusubirira se nk'umufara kugira mu nyuma bahangane muri langage bumvikana bazinanye ni naco kamuje ntera leta aho Burundi bugeze uno munsi muri guerre ya economy muri system ya economic tuko turakora shiramwa abantu bazi ingene baba economiste bo mwisi biyumvira iyo bakubwiye ati ndaje ntabavuze kwaje abavuze ati ndagukuye yumve abe uko gutahura ibwina iyo umuntu avuze ijambo rimwe sivyo harageza aho Burundi buzana abantu bumva langage yujya bashaka gukora gushika no muzi kuri table de négociation haracariyo déséquilibre jusqu'aujourd'hui umuntu aje kunegocier vyawe ubwenge yabwejeje n'inzira yo kubinegocia amaze no kubironka bimwe ariko arabironka kandi ngo umuntu ko murabinegocia ntakiraba
c'est ce qui se passe muri café, c'est ce qui se passe muri thé. Muza kunegozya kumbe ikawa yose wizinga ufise yamaze kurengana imugeze inyuma. None nijya iyo négociation izoba ikitable. Nijya iyo négociation izotumbera. Tu vois? Donc c'est ça. Harageze rero yuko aho tugeze imashimwe. Je ndashima Imana vraiment. Kuri evolution Burundi bugeze ko ndavya Amerika n'ibindi bihugu nkabona naho twari aho tugeze parce que l'histoire iraguha kumenya aho tugeze. Menya aho tugeze hama ibihe nivyo biguha abantu. Ibihe tugezemo biraguha abantu bazi urumva. Donc Imana yo yashimye ko mu bacungura ab'Israeli muri Egiputa atari babandi babaye mu bucakara bwa cyane. Ikuzanira umupeti yavuye muri rya environnement imuduza kwa Farao arakura ejo bitagwe icara mu ngishica mugaruka antigenda rero hure na wa mupeti mwakurana ubu ni wasigaye ari Farao umubwire yuko nshaka ko mon peuple hava. Moise ati ego bahuye lo Farao yamwakiriye Moise pa nk'umu gurano cyangwa esclave yamwakiriye nk'uwo bakuranye son frère. Ati Moise kugarutse reka ndakwente gati no ubusinje nka wa Moise kwa Farao nje nko Moise un envoyé de Dieu hein son peuple le peuple de Dieu faut qu'il y ava le fait Moise urazi ko abati pare bo batse urabizi wowe urazi ngene papa yagukunda hein kubera wabashira ku murongo ubu ni uje kubavugira ifo rero generation y'abarundi ivugira abarundi c'est ko vyumva tugira leadership ivugira umurundi à l'intérieur comme à l'extérieur. Rero uravye rero nk'aya manama ya diaspora duheje urabona yuko ari iyuguruka ry'ubwenge. Je franchement je suis fier kandi ndabona menga evolution twifise mu maboko. Mais il va falloir rero ko twikaza rero, hein? Tugenda dukaza hirya nino hirya twirasire kwico cuma kiyo kirubaka kita tutazogera kuri attitude ndenge itangure kuyumba ugasanga dutangiye kugwa hasi duhe twirasire ko twakajije ayo mapiye yose twugaje neza bimeze neza hama urabingene tuduga neza. So umaze kugira prise de conscience muri yo sens ukavuga uti reka rero turabe ce qui ne va pas tugikemure. Hein? Sacrifice tuigira gushika kuri rugezo. Wa undi nemereye kwinjira eske nije namutumye ko canke yizanye uwizanye ntawe nakira uwo natumye ko nuko nzi ko azanye valeur ajoutée uyo ndamwakira numushitsi kandi sindamubisa mu nzu nsohoka genda turicarana tugahana ivyumviro nkamurenza imitwe y'inzuzi akagenda mbona kuko agime buriya systeme y'imitwe y'inzuzi ni kwari urukundo kwari kwirasira ko uwerekeje ataca yakwivye ataca twaye kugura imitwe y'inzuzi buri fare gutahura mu rundi ico yumviri boye baza ngo ni gwa rukundo rw'abarundi guherekezanya no hari kwirasira ati kwavuye ngaha umwanya hamaze nacagiye twaye rero vyaba mu nkuru uko bandanye no kwamenya ati umuntu araremereye umufuko kuvyimvye kandi kandi yaje uri vide ahitanyika ahantu akaca yibarija ari nigiye gushika ni yuje kugira arabe kugidepoza caki yabona utagidepoje nawe kacugira kenge ati umuntu ava mfata ukasuruka muherekezo kamusubiza uri ukingene twaherekezanya kera abavyeyi baherekeza kavuze no ko mu bamwe barabara bimeze gute. So tugarutse kuri yopo nico hanini dukwiye gusubira rero ibihe tugezemo nibiye bishaka yuko duhindura ivyumviro utarahinduka ntaco aracakeneye umwanya kuko nituhindura ivyumviro kuri speed imwe araba gikeneye plus de temps kubitahura hama uyo yabitahuye ifoko aja hano abandi barorera barabe bizokunda murakoze cyane. Okay Monsieur Thierry je no kuri sinumva ko no gushimira ariko reka ngushimire mu kibanza cy'abarundi benshi badukurikirana eje ndabashimiye kuko musangije ivyumviro byinshi ivyumviro je bine binavyise izanye kirundi ni ivyumviro nkarisha bwenge kandi ndema butunzi murakoze cyane wabikurikiye aravye neza aragira ivyaca yaplika direct nuko rero reka tuzohure mu biganiro by'ubutaha ariko kandi nibutse ko abadukurikirana dukeneye gushikana umuryango w'ibihumbi 100 w'abarundi bama basangira bino vyiyumviro iyi video ipartage abandi kandi uyabonesheje navyo ni byiza cyane ejo uzogaruka wasanga ibiganiro bishasha tuzohurira mu biganiro by'ubutaha bye bye. Murakoze cyane reka ndabibutse ni mu subscribing mu sharing hama amaforum tuze turayahurira mu l'homme de changement gerageza bandanye ibi bintu ni vyiza turabishigikiye
habarundi akajyo ko kwiyagura mu vyumviro no ushobora guterera zo zaraterera hama muri Amerika turabikurikirana cyane ko gukora ndabaza ko abanyamerika bako baranyumviriza bavyumva kandi mubandanye mu muterero ko mushoboye abandanya bikora neza kugira ngo bikora murakoze cyane. Thank you so much. Yeah.